Amahoro y'Imana yongera bane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage tongeye kubaha ikaze muri ca kiganiro cingo n'imiryango aho no mugoroba tuza kuganira kuri teme ivuga ngo umupapa yubaha Imana yoba ari igikoresho gihindura akarere abayemwo. Turifashisha ijambo ry'Imana riri muri Exode 31 umurongo wa mbere no wa gatatu gushika kwa gatatu aho havuga ko uhoraho aravuga ati eheraba ntoranije Besareli mwene uri wo mu muryango wa Yuda kandi namwujujemwo impwemu yanje kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose. Vyumvikana ko umupapa yatoranijwe n'Imana azana impinduka muri societe mu karere abayemwo. Nuko turaja kumenya vyinshi ku mupapa yubaha Imana tubifashijwemwo n'abatumire bacu abakunzi ba televiziyo Heritage nkaba nagomba kubaha akanya kugira ngo babaramutse. Ikaze n'igwanyu madame. Ndabaramukije mu izina rya Yesu banywanyi ba televiziyo Heritage. Nifuza ko mudukurikira neza uyu munsi ko nibaza ko muza gutandukana natwe mwumvise amabanga akomeye cyane. Imana ibahezagire. Amen. Kaze n'igwanyu. Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Heritage. Nitwa Hermenegilde Ntakarutimana. Hanyuma turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Yego tuduge ku ijambo Madame Alice reka ntangure wewe mbega umupapa akijijwe yubaha Imana umuntu ariko aradukurikira kuri televiziyo Heritage yotahuriki. Icambere na mbere numva novuga ko baha Imana icyo arico kuko benshi bakubwira ati ko turubaha Imana. Umupapa yubaha Imana canke umuntu yubaha Imana n'umuntu bwa mbere na mbere afise ubuzima bwahuye n'iyo Mana. Kugira uhure n'Imana rero icambere na mbere uhura n'umwana wayo kuko umuntu ubwiwe kuva baho yaratandukanye n'Imana. Imana umuntu yaremwe n'Imana mu itongo rya Eden turavyibuka mu tangura igice ca mbere n'ca kabiri. Imana yaremye umuntu mu rukundo rwinshi hameje kumurema imwereka ibyo yamuremeye hameje kubimwereka imubwira ica bwiza gukora hanyuma uwo muntu nyene akundana n'Imana arabaho muri iryo tongo rya Eden. Imana yamuha n'umugore kuko yarizi ko akanera umugore. Uyu muntu arabaho kabisa muri iyo Eden imyaka yabaye ntayo tubuzi Bibiliya ntibivuga muga hari igihe byashitse aribagira ico Imana bavuganye arahemuka ahemukira Imana aca kumvye yari yamutumye ico yari yamujije kujya ku giti yari yamuhaye byose mbwambwe ati iki giti ntuzogera ukijya. Hanyuma Imana ntiyari yaramubwiye ko hariho umwasi wayo kuko imbere yuko imyaka myinshi imbere yuko Adamu na Eva babaho canke isi baho hari harabaye ikintu mu ijuru hari ubwiza bw'Imana bien sûr mugabo hariho umuntu umumarayika mukuru umushefu wa vyose yitwa Rusuferi yari ngo yambaye ubwiza bwishi cyane gose. Hanyuma umunsi umwe Imana agarariza Imana yumva umenga no sicubahiro kirengeje acatangura kumva ngo n'Imana yo isumba. Imana yagiragire kudeta y'Imana ngira niho kudeta zatanguriye Imana imukorora imukorera mu isi. Igihe Imana rero yari mu muntu mu isi yari mu bintu byose mu isi isi bavuga ko yari buziba nico tuma ijambo rya Bibiliya rivuga ngo ibwa mbere na mbere Imana bisigura ngo Imana iri hejuru ya byose mugabo imbere yuko Imana irema isi ngo yari buziba nta kintu na kimwe cyari kihari yari yarazivye hari umwijima hari umuzitanya kubera iki Satani yari mu isi yari yamaze kuhishika. Abashakashatsi bavuga ko n'imbere yuko abantu baremwa hari ubuzima ibiremwa byabana na Satani byakorana na Satani. Mu nyuma Imana irema nature iri inerte itakuna kimwe kihari nkemu w'Imana ngo yatambatamba hejuru pani ndani hejuru. Mu nyuma Imana itangura kuvuga kwatura amajambo irarema ijuru isi irema n'ibiriyo. Imaze kubirema rero Adamu na Eva bakosheje Imana kirabashibura ibashira hagati na hagati y'Imana na Adamu na Eva hari ngo imanga n'abamarayika ngo bafise inkota z'ubugi bubiri zituma badashaka kwegera.
bisigura ko umuntu wese Imana ari umuntu wese Imana yari yaremye mu isi mu buri gihe turimo no mu gihe cyahera atigeze ahura na Kristo yari umuntu murobere nta mana iri muri we nkemu wa shetani ni wabaganza kubera igihe satani yahenda Adamu na Eva yinyegeje mu ishusho ya satani mu ishusho y'inzoka yaciye acikase wabo niwe yaciye aba umuvyeyi wabo nico gituma abana ba mbere bavyaye bicanye kubera yuko urumva uwaga imhemi baga yaba umuvyeyi wawe kubera yuko ari bemeye ara place y'Imana kuko imbere yuko bemera nkemu Imana no yaganza uruka ko Imana igihe yarema Adamu yamuhutse mu nkemu yayo ni kuvuga inkemu y'Imana nkemu yera niyo yamuganza mu nyuma maze kwanka nkemu w'Imana kaganzwa n'ubushobozi bw'inzoka kuko umunsi yambwiye ati niwemera kujya hiye kuri ya giti uzopfa ni kwari ugupfa mu buryo bw'umubiri kwari ugupfa mu buryo bw'impemu kuko kuva uwo munsi Imana n'umuntu byinshi bitandukana bisigura ko umuntu wese yatandukana umuntu wese ari mu isi atarahindura ubuzima bwe ngo abuhereze umwami Yesu ari umuntu yapfuye spirituel nta buzima afise bisigura ko ni wava mu isi ugapfa mu buryo bw'umubiri uzopfa bitazoshira mu muriro udahera rero ni kinyegezwa kwa novyita ibinyegezwa ko yapfuye mu utakira Yesu nk'umwami n'umukiza aba yapfuye mu buryo bw'impwemu mugabo mu mubiri abakomeye kuko na Adamu na Eva baravyaye iyumvire Adamu na Eva igihe bapfa mu buryo bw'impwemu isi nta muntu yarahari mugabo isi mu nyuma yaruzuye amasinzi y'abantu bivuye kuri bo agahina Abeli arafa gahini nawe cagenda rayerera niwe rero yavuye mungiranga amahanga yose mu nyuma Adamu na Eva baravyaye abana mugabo ntibari abana bazima bari abana bibihumbwa kuko bari abantu bavuye mu maraso bavuke mu maraso y'icana kuko gutandukana n'Imana ngo ubunywane n'Imana aho Imana iri bavuga ko muri Eden hari Eden isigura amajambo y'ikirundi no mu gifaransa la présence de Dieu ubwiza bw'Imana aho Imana iri bamaze gushibugwa hagati ya Adamu na Eva n'Imana hakaba abamareka b'inkazi hamwe abamareka bavuga ati ari hamwe wonahirahira ukaza ha iyi nkotsi rakuravye bisigura ko Imana yamaze kwishitura umuntu byasaba rero iki Imana irabaha imyaka myinshi amadeseni n'imiliyoni y'imyaka irarengana Imana yatandukanye n'umuntu igerageza kwiyegereza umuntu iraba umuntu yoshobora kuyakira kwibamwo iciye kuri Aburahamu aramutora imukura mu gihugu yabamwo aratwara aravyara umwana w'isezerano mu kwihangana kwinshi mu nyuma Imana irabirabura ko ntibifata umuntu muri nature yiwe n'umunyavyaha amabwirizwa irabaha bagaca bakora nk'ivyagezwe nyene bavuga ati ntiwiyice ngo bavyandika ngo mu mitima ntivyajaye ku mutwe yaciye ikoriki yaciye ibona ko bisaba ko umuntu isubira kumurema kandi gute mu kuzana nature y'Imana mu muntu indani vyasaba ko ifata umva Imana ivuga ko ijambo ry'Imana ivuga ko Imana iri mu butatu mu butatu harimo Imana mwana nkemu yera na data bose bagirwa ni kuja kinagizwe n'umutwe n'amaboko n'amaguru vyasaba ko Imana izana igihande kimwe cy'ubumana bwayo mu isi uyo muntu akambara umubiri kubera ari Imana ifite ubwo bushobozi yambara umubiri ucumera nk'umuntu yinjire mu bantu abiyereke dabo babona ingene umuntu Imana ikeneye ko umuntu abamwe ko Yesu yaje ngaha mu isi nka example kutwereka uko umuntu mwiza aba ari mu nkemu w'Imana Yesu yazabaho imyaka 35 araba umwana araba mu adolescent arakura kugira ngo abantu amaze gupfa vyasaba ko uwo muntu apfa amen mu mubiri akava amaraso kugira ngo amaraso uwumwizeye wese aronke ubugingo budashira ayo maraso yoza ibyaha byiwe byose mu buryo bw'impemu Yesu amaze gupfa mu gihe kumusaba ngo byose birarange bisigura ngo mission accomplie Yesu yaraje gukora igikorwa kinini baza ko bakikora vyumvira mu ijuru barabona ko ari ibintu bidashoboka biteye ubwoba ko Imana yambara umubiri biraguye Yesu amaze gupfa rero aje kuzimu atangura kuribera abari barafuye imbere yako hari abantu bapfuye bakunda Imana none nka Aburahamu muvuga ngo aja mu muriro gantuzi ngo kora tarakijijwe aja mu kuzimu ahajya mu kuzimu Bibiliya ari cyo bivuga ko ibya Aburahamu byo mu ijuru
Aburahamu ari mu ijuru vraiment mu gikiriza ca Aburahamu ntuvyibuka none muri Luka kangahe 16 je pense aho igihe Yesu yatanga example akarorero k'umutunzi na Lazaro umutunzi yagiye mu muriro umukene Lazaro yari yapfanye Yesu acaja mu gikiriza ca Aburahamu mu ijuru baranavugana Imana yabwira ya mu mutipa ati erega we ntushobora kushikira ngako yereka mugati mundungikira mutuzi ndapfuye ndiko ndaka bisigura ko mu muriro ahantu habi cane gose Imana yari captif bari barizeye Imana muga ntibashabushika mu ijuru iruguru afite Yesu yugura umuryango w'ijuru imbere yuko Yesu apfa ijuru ryari ryugaye baje mu kibanza bita lieu de repos ariho hantu hari abagororotsi les prophètes abantu ba Mose aba bantu bose bagiye bakunda Imana bayikoreye abavugishwa mu isezerano rya kera bose bari ahantu bita muri lieu de repos Yesu yaciye amanuka ikuzimu arabaribera aje kubaribera imisatsi heze aje kuribera abo bakaptifa caje kwa Satani asiga muboshe imfunguzo zitora mu ntoki burya Satani remenote araboshwe ntashaka hajya nuko tutabizi abakoresha abadayimoni nibaza kutugirira nabi acaduga aheje acaraduga mwisi ashitse mwisi acarazuka agaruka yambaye umubiri nk'uyu dufise panga umubiri dufise ko uyo witwa ngo encore incorruptible umubiri udapfa uyo mubiri ni watuma ashaka kuba ngaha ukamuna ari ngaho ugasanga ageze hari yanye donc ntiyara gifite umubiri nk'uw'abantu basanzwe acaraza arasubira acasiga ngo yigishije intumwa arababatiza muri mpemu yera arabatuza abaheza gakize ngo yaciye ababwira mpemu yera ngo yaciye abazako arababwira ijambo ry'Imana ababwira ingene bazogesha bati ntimugire ubwoba ngire ngende jewe mugabo nzobarungikira mpemu wanje ari nawe azobaha ubushobozi bwo gushobora kumvugira kuko ubu ntavyo mushoboye jewe mpemu yari muri jewe gusa uyu munsi mu imasha aragenda niho yacatangura kubabwira batabuzwa mpemu yera mu gice ca mbere ca c'ivyakozwe n'intumwa cha kabiri umurongo wa mbere buzwa mpemu yera batanga kuvuga ubutumwa bwiza rero nukuvuga ngo uyo mugabo uri kuravuga ntashobora umugabo yubaha Imana n'umugabo yahuye n'uwundi mugabo uyo wundi mugabo ni Yesu Kristo aza mu buzima bwawe agahindura nuvuga kuti agahindura kameremere yawe ya yindi iva kuri Adamu na Eva akayihindura kameremere y'Imwana w'Imana kuko iyo mwakiriye aguha kumera nkawe no gusa nkawe no kuvuga nkawe no kwiyumvira nkawe ugaca uhindura direction wari kugenda hariya uca uhinduka ukagenda hariya nuvuga ngo wari kugenda mu nzira y'urupfu uhinduka mu nzira y'ubugingo icaha gicikishano kuri wewe iyo wamwakire vya mbere agacika umwami yambaye Kristo ntamwambaye ari muri we aramwambaye no kumugenda n'inyuma hose biragaragara agenda aboneka voilà uyo mugabo rero ingene ameze no ico novuga mu majambo make umugabo yubaha Imana n'umuntu yahuye ni Kristo amen uyo niwe rero tugire tuvugire ngaha amen murakoze kudusigurira uwo mugabo yahuye na Kristo tugira tuvugire ngaha tubwire bene data bariko baratwumviriza reka mbaze umugabo kuno muste kuvuga ku mugabo Hermes umugabo yahuye na Yesu ahindura akarere abayemwo gute abikikoresho gute mu majambo make murakoze umugabo bwa mbere bwobwo yubaha Imana Yesu yaratubwiye ngene tumumenya cyo kimwe n'abandi bose bizera Yesu tubamenyera ku byo bama no kuvuga tubamenyera ku buzima bwabo bwahindutse Yesu mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu gice c'indwi uhereye ku murongo wa 15 niho havuga ayo majambo haravuga ngo igiti ciza cama ivyiza igiti kibi cama ibibi nta giti kibi gishobora kwama vyiza rero umugabo yahuye na Yesu nkuko madame yamaze kubivuga umugabo yahuye na Yesu ahaba biramenyekana ubuzima bwiwe burahinduka ubuzima bwiwe burifuzwa abo muco akaba itara ahashitse abantu ba mbere bamuzi bamushingira intahe ni mu muryango wiwe hanyuma n'ababanyi biwe hanyuma ni ahakorera ibikorwa vya misi yose aho rero ubwami bw'Imana buba buhashitse umuco w'Imana buhashitse aho hantu haba habaye ubwami bw'Imana kuko hari umuntu arimwo umwami w'abami haca hatangura guhinduka haba ibintu vyiza hakogwa ibintu vyiza
haca hakorwa ivyo Imana yari yaragabiye kera, ivyo Imana yararemeye umuntu. Uyu muntu ntaba akiri umuntu w'umugarariji, aba ari umuntu yubaha Imana, umuntu yumvira Imana, uwo muntu akorana n'Imana. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, aba agarutse mu mugambi w'Imana. Murabizi Imana yaremye umuntu imufitiye umugambi, ariko mugabo kubw'icaha umuntu amaze kugarariza Imana ntiyabandanije aba mu mugambi w'Imana, yarirukanywe akugwa mu rugo rw'Imana, arirukanwa avanwa imbere y'Imana. Ariko iyo umuntu yizeye Yesu akamwakira mu bugingo bwiwe, aba asubiye kugaruka mu rugo rw'Imana, aca asubira mu mugambi w'Imana, aca yongera kuvugana n'Imana, aca yongera gukorana n'Imana. Uwo muntu Imana igakorana nawe, agahindura ikibano, agahindura igihugu ciwe, agahindura n'amahanga. Ego, murakoze cyane kubwizo siguro muduhaye. Mbega Hermes, ko hariho abapapa benshi bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi boshobora mbere no guhindura akarere baherereyemo, bagahindura igihugu, mugabo tuguma tubona haba ibintu bitameze neza. None ni kubera iki hari abantu benshi baravuga ko abarundi benshi 90 ngira ngo kwijana bakijijwe Abakristo abakristo aba yarakijijwe n'umuntu w'Imana. None kubera iki haba hariho ibintu mu burere butandukanye usanga ari ibintu bitameze neza, kandi hariho abantu benshi babakizwa bakijijwe bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza? Urakoze. Kwakira Yesu nk'umwami canke gukizwa ni kimwe, ariko gukunda Imana naco ni kindi. Igihe Yesu yarondera abigishwa biwe, mudusigure gukunda Imana mushatse kuvuga ndiko ndaza ico ngomba gusigura. Urukundo rw'Imana tururonka ntiturukorera, nkuko mugenzi wanje yabivuze. Umuntu amaze gucumura akavanwa mu bwiza bw'Imana, urukundo rw'Imana nirwo nyene rwagiye kumurondera. Imana mu rukundo rwayo niyo yagiye kurondera umuntu kugira ngo yongere kugaruka mu bucuti n'Imana, yongere kuzura n'Imana. Iyo rero umuntu bivana, rero hariho abantu tubwire umuntu akunda Imana, hariho abantu bumvira bakumva ijwi ry'Imana bakaryakira, mugabo ntibemere gutanga ubuzima bwabo ngo Yesu abe umwami koko w'ubuzima bwabo. Yesu amaze kwegeranya abigishwa biwe, hariho igihe yabakoranije arababaza ati, mbega iyo mugenda mu mihana mwumva abantu bavuga ko ndinde? Ni hamwe basha batangura kumubwira bati, bamwe bavuga ko woba uri umwe mu bavugishwa n'Imana yagarutse. Murazi Petero niwe yaciye avuga ati, uri Kristo umwana w'Imana. Amajambo akurikira somye muri Luka igice c'9 ku murongo 23, Yesu aca avuga ico basabwa. Havuga ngo umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Mbe kwiyanka ayo washatse nico ngomba kuzako. Igituma abantu bose abitwa abakristo bose batakora ibikorwa rukristo, batama ivyamwa vy'agakiza, biva ngaho. Batinya kwiyanka no gukurikira Yesu. Kwiyanka nuko sukwiyahura, sukwiyima ivyo kurya, sukwigirira nabi, mugabo no gutanga ubuzima bwacu tukabuha Kristo. Yesu aje kuturondera tuba ducitse abiwe kugira ngo dukore ivyiwe, kugira ngo dukore ibimuhimbara. Ariko mugabo turashobora guhitamwo kutabikora gutyo, mugabo abantu bitwa ko bakijije. Yego, abantu bakitwa ko ari abakristo, mugabo ntibakire Yesu nk'umwami ngo aganze ubuzima bwabo, ngo abarongore bakora ivyo agomba.
bakagomba ko bagahitamo- babera umukiza ego bagomba ko babera umukiza mugabo ntababera umwami bakora ibyo bagomba babandanye bakora bo batunganya ubuzima bwabo uko bagomba mugabo ntibakore nk'uko abarongoye. murakoze cyane ego ngira ngo barabitahuye by'ukuri aho umuntu aba yarakijijwe ntakore icyo ajejwe gukora ntahindure sosiyete aherereyemo nuko atakiye Yesu nk'umwami n'umukiza ahubwo yamwakiye nk'umukiza atamwakiye nk'umwami wiwe. murakoze cyane kubw'izo siguro Yesu abaho umugisha. Madame Alice mbabarenda babaze iki kibazo mwubatse mukijijwe oya umushingantahe wawe yakijijwe ryari? yakijijwe jewe nubatse nakijwe haciye imyaka 5 nubatse ndamaze gushinga intahe nganye kuri antenne hanyuma kubaza umushingantahe yakijijwe haciye imyaka 5 jewe nari nkigije nakijwe mu 1998 wakizwa mu 2003 2003 muga mu bintu vya mbere vyamutumye yemera yaramaze kubona inyifato yanje ko yahindutse kuko imbere yuko nkizwa yarambona. Imana iguhezagire cyane reka tugutuge kujambo imbere ya 2003 umushingantahe wawe atarakizwa muri 1997 umushingantahe wawe umuravye no munsi boba ubona hari itandukaniro riri hagati ya umushingantahe wa Alice muri mu bihumbi 2000 na mushingantahe wa Alice uno munsi 2021 n'abantu babiri batandukanye mu majambo make n'abantu babiri batandukanye kuko ukuntu yari ameze mu nyifato yiwe yari umuntu atekereje cyane ntibashaka kumusanga ikosa na rimwe amakosa ajya abantu bakora gushwana kuvuga nabi ntivyabahibiwe niyo bivuze waca wikontorora wewe mugabo nta Yesu yarafise byaranamugora kumva ko akeneye agakiza gushika umunsi Imana yafashe ingingo yuko abwiza ku karonka kuko naramusengeye amaze gukizwa nanje sinicaye nagumye ndamusengera kugira ngo Imana imugire uwo agomba kuba we ico ndagishima Imana ko yarakinshoboje kandi nk'emu Imana yakimbwiye mbwati ntiwirate ngo yakijijwe parce que gukizwa ni kimwe ko Kristo kumugabo acika imbohe ya Kristo akaba umugabo atuma mu banyefesi igice ca 5:26 kubagabo no bavuga abagabo ngo nabwiza kumera utabimusengeye ngo akubone nkuko jewe mbona ishengero ntavyazoshobora ntuze uyaze ngo ni gitangaze yakijijwe ngiye mu ijuru oya birasaba ingufu nyinshi zo kumusengera kugira ngo agende ku murindi munini kuko jewe Imana yarambwiye ko ndi umukozi wayo kandi nzoyikorera kako ntashaka kuyikorera ameze uko yarameze ko abwiza kuba yarahindutse kugira ngo anyorohereze kuyikorera byasaba rero yuko nanje nkora twakoze twese namwe mu yera mwe yarambwire ngaca nkora icambere na mbere mu 2098 nabwiza kuko uko nshoboye kose kugira ngo ndamwatire kuri Kristo ngira inyifato y'umugore atakiri Alice wa kera Alice umupagana Alice umugore ashwana Alice umugore ashavura Alice umugore nabwiza gusa na Kristo ivyo biri manye Efeso igice cya 5 kuva mu 2022 bagore mwubaha abagabo banyu nkuko Kristo nkuko yari Kristo nabwiza gukonsira ko uyu mugabo ari imbere yanje si wa mugabo wanje narongorwa nawe ni Kristo ivyo nabwiza gukorera Kristo ndabimukorera abone ko ivyo abakizwa yaravyanga mugabo aravuga ati ndavyanka ibintu by'abakizwa mugabo umugore wanje ndamuravye kame hariho utuntu twahindutse twinshi kuko yarabona ko asigaye afite amahoro yarabona ko yubashwe yarabona ko ibintu byose ntakimusiga bref yarabonye ubudasa bunini cyane amaze rero gukizwa byasaba ko nanje naksera amasengesho nkongera nkaswa nkamwamira ibyamwa byinshi kugira ngo umajyohewe nako gakiza hanyuma nawe abijemwo amaze yakijwe neza mwe vya vrai vuga imyaka vraiment uyu mugabo vraiment sana Kristo mu 2008 mu 2008 yaje ari umugabo ntashaka kubwira ingene ameze n'umugabo d'abord abagabo barungene bameze habitude zabo nakabari ava ku kazi direct mu kabari niho ubugabo bwiwe buri niho yumva ko ari umugabo akwije sindiko ndabesha kuri iyi plateau ndazi ko biyizi bose ni kuva ku kazi kuja mu kabare kugira sport abagenzi
umugore wiwe n'abana bashikirwa mw'ijoro wabaye tabane izo habitude zabaye renversement ni ukuvuga ngo nta kindi kintu cyasuye kuba mu buzima bwe kandi ko niko nabwira Imana ngo imungirire ko nabwo Imana uyu mugabo w'umurundi n'umurundi yanongoye mugabo niyakizwa ndakuza kumera nkawe numero 1 n'umugabo ni Imana yiwe ni Imana yiwe nta bindi numero ya kabiri ni umuryango wiwe ni jewe n'abana biwe Imana yamuhinduye uko hanyuma imwigisha n'ingene abwiza kutufata kutunezereza kutubungabunga kwiyokipa indero yabo kumva ko umuryango niwe azobazwa imbere yuko abazwa ikindi kintu cyose Imana ibimugirira uko vyaba ndabibona mfise nubwo gute gratitude gushima Imana guteye ubwoba kuko naramubonye ava ndamona inyuma n'abandi bantu urazi ko bamubona barazi neza uko yari ari kera kutari kwa kimeze barabona ko ni umugabo yamivyamwa kandi atuma umwifuza wifuza kumera nkawe wifuza kuvuga nkawe kwifata nkawe wifuza bref benshi ntibabitahura bavuga ati ujya mugabo yabaye ikigugu no mu nyuma baramubwira ati warabaye ikigugu urashaka guhindurwa n'umugore urashaka kuba ikigugu gushika uja gupfukama muri bajye bahimbiri babagesera upfukamira Imana hajya ahantu hameze kuki nabakozi ba satani mugabo abantu bari ega ntibamenye barahari mugabo akumva rifye akumva icubahiro cyose cyo muvako mugabo kikabica Imana yiwe n'umuryango wiwe bahefu muzima bw'iwu ni Kristo numero 1 bwakabe n'umuryango wiwe ndabishimira Imana cyane nta buhinga burimwo n'ubuntu nashima cyane tunezeranywe nawe amen murakoze cyane none madame Alice fashisha iki abadamu bariko barakumviriza bafise abashingantahe batarakizwa hariho n'abapapa nyene bariko barabumviriza batarakizwa nabo mubafashisha iki muri kino kiganiro ikintu bafashisha nuko bamenya ko Imana bakunda Imana irakunda urugo ku buryo ikintu cyose uyisabye cyerekeye urugo ntishobora kwirengagiza mugabo birasaba iki ico bita perseverance kutaruha kuko mwibuke ko mu kintu cambere Imana yaremye heje kurema ibintu byose yaremye urugo yaremye Adamu ikibona ngo ntibisiviza ko ataba wenyene ikimuha umugore bisigura ko ngo ibabwira ngo ni muganzi isi yose en fait umugabo n'umugore niwe chef wa byose ni kuvuga ngo usenze Imana ibintu birabisha kuri ico kintu uri mu bugombe bwayo ico ni cambere cyakabiri kutarambirwa gusenga jewe sinasenze imyaka none numva ko nasenze imyaka 5 imbere yaho mu nyuma ngasenga indi myaka 5 kugira ngo Imana ishobore kumutransforma imyaka 10 ntaruhuka ntahema sinashobora gusiba umunsi ntaga imbere Imana nkaboroga kandi gihe namusengera ngo Imana imutransforme nabisenga nko kumwe ntigeza kizwa ni kuvuga ngo hariho kudebukirwa kuko ububona ibintu bikubabaza ku buryo bigoye kuje iyo umuntu tuvuge wasengeye ikintu naguhenda wasengeye nk'ugukira ku mwana wawe ugacura noneho yaremvye ushobora kuja imbere y'Imana wavunitse umugongo rero ni kutaruha guye madame Alice abadamu bafise abagabo batarakizwa bahe imfashanyo ubabwira ingene n'amasengesho hamwe n'ivyamwa nta kindi kintu nakimwe atari ico umupapa nawe atarakizwa nawe rero uko nyene umugore umupapa afise atarakizwa kandi Imana ifise ko n'umugambi wo kwakizwa umugabo hanumwe akije muri iyo atanumwe akijijwe turiko turavuga ku mupapa yoba atarakizwa hari n'abo bafise umudamu yakijijwe mugabo akaba ari umuntu ariko aratwumviriza ngaha kuri televiziyo atarakizwa icambere na mbere nuko nukuri atarakizwa nagerageza anyarutse kuko gukizwa si dini d'abord gukizwa si ugumaramara gukizwa si ukubura icyo yuja niyuva gukizwa nico kintu cambere nkenegwa ku muntu Imana wese yere kuko sinzi kubibona nyakubaha mu menyesha makuru duhamba imisi yose umuntu amanizwa dahambye aba umuntu agira ubuntu none abantu bariko bajaye bisigura ko iherezo ry'abantu byose bose bakwise riko regereza none ko iherezo ryaje bajaye nibibanza ibi ni mu muriro canke mu ijuru kandi aho hose ivyo bibanza bibiri nta gituru utanga murakoze cyane Yesu abahetse byo bavize kasi ndaza kwishura bogira iki ndakubwiye ibanza bibiri bajamo ikibanza umuntu wese yifuza n'ijuru nta muntu yifuza kuja mu muriro bura umuntu wenyene yavuze ngo ni jewe kuri n'inzira n'ubugingo ni jewe jenyene ni Yesu shetani ntigeze avuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo bijana abantu mu ijuru Kristo rero bamuronka utamuronse hajya tugena ku mpanda turungika kaheze
kuko baronderera ubuzima bwose ngaha ku isi ni ku munsi ku munsi iyo rero wakiriye Kristo kwihana ntibisigura intege nke bisigura umunyabwenge wa mbere akomeye nimba ari abantu bazi ubwenge kandi bahambaye ku isi n'abantu bakijijwe bateguye kazoza kabo kibihe bitazoshira mu ijuru abo nibo bahigwa nico gituma nimbura umugabo wiyubaha muri iki gihugu uri kuranyumviriza uyu munsi tegura kazoza kawe kujya mutegura amafaranga n'amaproje menshi kuzotunganya ubuzima bwanyu bwo mu gihe abana banyu batabaza ntimuze mupfe ngo abana basiga bashonje niko mutegura ubuzima bwanyu bitazoshira kuko aho tuzoje nizo dufise umwanya wo kwihana bizoba birangiye rero tugifise ubwenge n'umwuka wo guhema akira Yesu birihutirwa ababarire ibyaha byanyu byose murakoze cyane Imana ibahezere mu masegonda 10 ku mwanya wadusize mubwire namwe abagabo bagenzi banyu ico bokora kugira ngo baba abantu bubaha Imana kandi bakorana n'Imana mu guhindura uburere babayemo. Icambere Ejo bivuga mu buryo bubiri nuko umwanya uri kuragenda waheze abatarizera Yesu bakeneye kwakira Yesu bakamwizera niwe adushoboza kwama ivyamwa byo kugororoka niwe adushoboza guhindura ikibano cacu niwe adushoboza kumera uko Imana yari yaragombye uko ibintu bimera rero abo bantu bakwiye kwizera Yesu bakamwakira mu buzima bwabo bamenye ko umuntu ari umunyabyaha kandi atashobora kwikiza nta kintu yokora ngo ashobore gushikira ubwiza bw'Imana ariko mu rukundo rw'Imana Imana yaratanze umwana wayo aza kurondera umuntu mw'isi kandi atanga ikiguzi casabwa kugira ngo umuntu yemegwe n'Imana ico kiguzi rero caratanzwe hakenewe ko umuntu yakira inyishu iyo nyishu no kwizera akakira umwami Yesu abakijijwe nabo barasabwa by'ukuri guha ubuzima bwabo Kristo ngo abuganze ntibamwakire nk'umukiza gusa ariko bamwakire nk'umwami aganze ubuzima bwabo bamwakire nk'umwami aganze urugo rwabo nk'umwami abarongora mu byo bategura byose. Murakoze cyane ndabashimiye Imana ibaho umugisha kubwaka kigoro mwama mudukorera Yesu abahezagire cyane amen. Turarangije ikiganiro cacu bakunzi ba televiziyo Heritage nibaza ko mumvise byinshi muri kino kiganiro kandi bizobafasha mu buzima bwanyu bwa mwisi yose umwami Yesu atwubakira ingo nziza naho butaha.